Uno munsi rero tuza kwiga ukwizera ko kubohoka. Yesu abahezagire. Ukwizera ko kubohoka. Yesu abahezagire cyane. Turacyari kumwe na Yakobo nyene. Reka dusome Itanguriro 31 ku murongo wa 6 n'umurongo w'7. Amen. Kwizera ko kubohoka. Haleluya. Ngira mugenzi ati bohoka mu izina rya Yesu. Amen. Mwahabonye ni hafi cyane. Itanguriro 31, Itanguriro 31 ku murongo wa 6 n'umurongo w'7. Turasoma rino jambo kuri 6. Namwe murazi yuko nakoreye so uko nashoboye kose. 7. Kandi so yagiye angunga. Kugunga murabizi nukwiba. Ahindura ingero zanje ibihetangabo 10. Ariko Imana ntiyamukundiye ko agira icyo ankorako. Imana ishimwe cyane. Amen. Iri jambo tutarinjira neza urashaka kutaritahura. Turaza gusubira kurisoma kandi hanyuma. Murazi ko twari tugezaho Yakobo yakoreye Labani imyaka ingahe? Yamukoreye imyaka 14. Ubwa mbere yakoze imyaka 7 mu gishingo cyo kumuha Rakeli, acamuha Leya. Asubira akora kandi imyaka 7 baca bamuha Leya, atagira abagore 2. Murazi ko habayeho ikibazo cyuko Rakeli atavyaye bituma acamuha incoreke yiwe. Leya nawe ati noba natanzwe, reka nanje ndaguha incoreke yanje. Yisanga afise abagore bangahe? 4. Haleluya. Murazi rero igihe twiga iby'urugero ko Yakobo yafashe ka gakoni agasiga ko marangi agashira ku mwonga cyangwa ku ruzi, uko ibitungwa binywa amazi niko byagenda bihinduka, bikahinduka nk'uko bari bavuganye na Labani ko ibitungwa biza bikuba bifise ibara runaka nibyo bizoba ibya Yakobo. Yakobo rero ibitungwa byo biragwira biraba byinshi. Buriya Yakobo hajya ahantu yahabaye imyaka 6 inyuma yo kuba yakoze ijya myaka 14, acayongera ko n'indi 6 ahaba ibi myaka 20, acava hajya haheze imyaka 20. Imana imubwira ngo subira mu gihugu cy'abasokuruza, maze niho Yakobo yaciye afata ingingo yo gutaha ngo aje mu gihugu cyabo. Ariko imbere yuko agenda za ntungwa ziwe cange intama n'impene n'inka zimaze kugwira, basaza ba Leya na Rakeli batangura gusharika Yakobo muramu wabo, batangura kuvuga ngo iri tunga ryose yarikuye kwa papa. Maze barabivuga cyane kugeza aho babibwira na se nawe abyumvise kwa kuntu yaramubwira ko ubujanja acarongerezaho ubujanja, atayumva kumwanka gose. Niko muri iryo joro Imana ikigendera Yakobo imubwira ngo subira mu gihugu cya so na nyoko, mu gihugu cy'abasokuruza, ugende usubireyo, niyo nzokugirira neza hariya. Agiye kuragira niyo yumvira ati sinofata ingingo ntabwiye abagore banje, acamagara 2 kuko nibo bari bagore nyabwo, abandi bobo bari incoreke. Acababwira ati murabona ko so ansharika kandi afite ishyari ridasanzwe. Acababwira rero amajambo, reka tuyasome rero. Namwe murazi yuko nakoreye so uko nashoboye kose. Kuri 7. Kandi so yagiye angunga, yagiye amwiba, ahindura ingero zanje ibihetangabo 10. Nuvuga barumvikana ikintu, se agasubira kandi akabihindura akamwiba. Ariko Imana ntiyamukundiye kugira icyo ankorako. Ntabwo yakoze ku mubiri wiwe ngo amwice cyangwa mukate ukuboko, mugabo yagiye amwescroka cyangwa muhinduka cyangwa ibyo bumvika abigira inshuro 10, kandi ari sebukwe kandi ari muyomba. Bwana se sana.
ntigitangaje kubona uwo mufise icyo mupfana akugiriye ibitameze neza. Bwana sade sana. Yari sebukwe kandi akaba inarume mugabo mugirira ivyo. Maze Yakobo abibwira abadamu biwe ati none ngirene ngira ntayi wacu nabo ati ega tutegeza kujana none ko kwa papa tamugabane dufise twe iwacu n'ivyi wawe turajana. Haleluya. Ngomba nsubira ngare kuri iri jambo kuri seti avuga ngo kandi so yagiye ngunga ahindura ingero zanje ibetangabo 10. Yakobo yarabaye umusuma igihe yiba imigisha y'uwo bavukana nde Esau. Imana yari yagiye Rebeka ko bukuru azoshumbira butoye. Yakobo ntiyaraza aho Imana izobicisha, ariko Yakobo yumva kwiba umugisha wa murumuna we canke mukuru we kugira ngo abone ko yoshika kuri wa mugisha. Nubwo yari kureka kwiba, Imana yari yateguye ko ari Yakobo azotahana umugisha, ariko Yakobo acarengerako kuri vya bindi yasezeraniwe acariba. Imana buri yakuye ngo izogwa inzu ntibisaba kubanza kugavura mu kazi. Bwana sade sana. Imana yagusezerana ngo izogwa imodoka ntibisaba ko wiba mu rudandazo abaguhaye ngo ukoreremo. Imana yakubwiye ngo izogushira hejuru si ngombwa baze kwicisha wa wundi mukorana. Nimba Imana yateguye kubigukorera ayizobicisha si kibazo cawe, urarindira umunsi n'isaha izobikora nk'uko yabivuze. Yakobo amaze kwiba umugisha wa murumuna we cyangwa wa mukuru we, haleluya, bica bituma inkomezi z'ubushobozi bw'imiyaga mibi bica bimufata Yakobo ku buryo bimushira kwiharama ati nawe utegereza kuzokwibwa. Yivye uwo bavukana ihasa ni inshuti ishika, nawe aca yibwa n'uwo bavukana na nyina mu ndimi. Yivye uwo bavukana amwiba rimwe, nawe muromba wiwe acamwiba incuro zingahe? Acamwiba incuro 10. Sinzi ko muriko muravyumva. We yivye rimwe mugabo bamwiba incuro 10. Tuzogera naho tubona ingana umugore wiwe nawe hageze ko bataha nawe yaciye asiga yivye. Nukuvuga ko ubusuma bwaciye bwinjira mu buzima bwiwe, acasanga yikwegeye ikintu citwa malediction canke umuvumo w'ubusuma uburinje ko yarawugurura inzira, umuvumo w'ubusuma urinjira. Yakobo amaze kuba yahenze se amubwira ngo jendi Esau yambara urushato rw'amoya kugira ngo namukorakora ko yumve ko ari Esau. Igihe Yakobo amaze gusaza abana biwe nabo baciye bamuhenda, bafashe ka Yakobo bakerera intama baca basiga ku mpuzu za Yosefu bamugurisha muri Egiputa, baca bafata impuzu Yosefu yari yambaye bayishira se, baramubesha ngo wa muhungu wawe igikoko cyaramuriye, kandi ari kinyoma igikoko kitigeze kimujya, ahubwo bamugurishije amahera, bivye se umwana. Bamukoreye ibintu bibiri, baramwivye umwana kandi batako baranamubesha, nawe yarabeshe se atako yiba umugisha wo bavukana, bica bigenda bikurikirana. Bwana sede sana. Ubu tugomba twinjira mu kwizera ko kubohoka. Hari
ibyo wakoze nutabohoka bizogukurikirana wihende. Bitebe bitebuke. Wao ningo bitebe bitebuke. Bitebe bitebuke bizokubako, kandi bizokubako inshuro nyinshi, kuko Yakobo byamubayeko kuri sebukwe ariwo muyomba wiwe, bisubira binamubako no kubana biwe. Hari ivyo wakoze ntiwari bwakizwe, hari n'ibyo wakoze wari umaze gukizwa, ariko ibyo byose birindiriye kugarukirwa, kandi kugaruka ngo bikushikeko bije ari inshuro 10, kandi ngo bishike no ku bana bawe. Bwana sade sana. Tugomba gusenga kandi dufise ukwizera ko kubohoka kugiye kubohoka kuva uno munsi. Ibyo wakoze birashobora kuba ari bitandukanye, ariko unyemerera uno munsi tuvuge kubohoka ku busuma, kuko nibyo byabaye. Yakobo yareskrotse, yarivye, yagize ubujanja, uko byagiye biba kose yaramugunze, nawe baramugunga, abana biwe biba nkuko, ubuzima bubandanyuka. Mu byo urarako harimo ikintu wivye. Warigeze kwiba ibintu runaka ntiwari bwakizwe, hari n'ikindi gihe wivye ibintu runaka wari umaze gukizwa. Icyo gihe cyose ubusima ubugururira umuryango burinjira mu nzu wihende. Bwana siwe sana. Bwana siwe tena. Igihe cyose ugururira inzira abadayimoni nabo barinjira, kandi bamaze kugufata baca bahamagarana n'abandi atera abaho kubutse, baca baza ari 30 bagakora ibirushijeho bya bindi byari byabaye cagi. Wivye impuzu y'abandi, nutasengerwa ngo ugirirwe deliverance zo kwibwa impuzu 10. Wivye ikigira 10 cy'Imana, nutaba delivre nawe uzokwibwa ibyawe, kuko Imana wayivye nawe abaho bazokwibwa ibyawe. Bisaba kusengerwa nawe ukisengera, ariko ukagira ukwizera ko kubohoka. Umaze kugira ukwizera nyakwizera ko kubohoka, ni naho ufunguka, ni naho uguruka, ni naho bya bindi byo gukurikiranye biba bihagaze. Hari igihe wihana ukihana bigahera, mugabo hatabaye deliverance, cya kintu kigomba kuba. Kuko Yakobo yari yaragendanye n'Imana, ibukana cyagiye agera i Beteli, muravyibuka twaravyize. Yari yaragendanye n'Imana, Imana ikamugendera, ariko nta deliverance yari bwahabe. Yarihanye, yaratunganye imbere y'Imana, mugabo kubijanye na kwa guhora kw'Imana kwagomba gutegerezwa kuba nk'uko Imana yabiteguye ko biba. Kuko wugurura inzira abadayimoni barinjira, nabo baca bahamagara ayandi. Wahamagara ikidayimoni kitacangaje igisushefu, cyo kaca kibiga shefu, kaca gishaho mu secrétaire, kaca kishiki mu conseiller, sinzi umuki gapanga letari ya muri wewe. Ejo uzosanga ibidayimoni bingana 20 canke 50, uzomva bigira patrouille mu mutima wawe canke mu mubiri wawe. Bwana sade sana. Ugasanga ni wowe usigaye wibwa kuruta abandi bose. Sindavuga ku bindi, mvuze ku busuma gusa. Wewe warivye mugabo ugasanga usigaye wibwa minsi yose, amakuru yawe n'ukuyibwa. Wazanye umukozi agenda kwibwe, kwa kwivye ukacuvuga ngo bari barambye ngo bavuga abakozi bavuka hanaka, sindahavuge, simave sanga ari uvuka. Hari ahantu bavuga ngo abakozi baho ngo bariba, ngo bari barambye ngo abakozi bavukana ka ngo bariba, ukacuza n'uwundi muvuka hamwe, wakaca kwiba incuro 5 ibyo wawundi yakwivye. Bwana sade sana.
ukacuja kurondera umuntu ngo agufashe ngo n'umushefu, nawe si umushefu, kumbe nawe agomba kwiba kugira ngo zana ibihumbi 100 ngo yo dafere ngo je ndayimara ngo biraza. Bwana sade sana. Kumbe nawe agomba kukujya. Bwana sade sana. Je ngomba ndagusengera kugira ngo bwa busuma wagize nimba warihanye ubwo busuma hakatike ikintu cyitwa kwibwa nikize kigukurikirane, kuko kwibwa ntabwo bisaba ko biba muri uwo mwaka nyene, birashobora kumara imyaka 2, 3, 5 mugabo bikazoba kandi incuro 10. Bwana sade sana. Ngomba kugusengera Imana igukwizera ko kubohoka, ndagusengera ubohoke nawe ugira ukwizera ko wabohotse, maze usigare widegemvya nawe urazi ibintu byawe hanze nta muntu n'umwe azovyiba. Nababwiye umugabo umwe numva ko yari yarabohotse kuri ico kintu, yaravise ibintu n'ibindi bitayega, maze abasuma baraza ari benshi bacabomora urugi. Umuzamu yarahari mu nzu yiwe aragira ubwoba, atayinjira muri karton murayibona, ikarato acari yugarana. Mugabo kubera abasuma bari binjiye n'amakoho banyiganza ikintu cyose, acarajugumira agakarato gatangura kwideplace. Urabona umuntu yajugumuye mu karatu kagenda yideplace gutya. Babasuma barabwira ati rindira turabe, babona akaratu iri kiratamba ati wa mugabo n'umurozi aratwica, twiruka. Bwana sade sana. Bazora biruka atakibirukanye, baje kukwiba bakisanga birutse atakibirukanye. Bwana sade sana. Bibanyani ningene wamaze kubohoka ku kintu cyitwa kwibwa, warivye nivyo Imana yo warayitembeje bigira 10 byayo ni danger. Imana izibiriraho nyene nibize bisubire bimaze kwibwa kuri wowe bigarukire ngaho, ntiyagira ikindi kintu nakiba gisubira kwibwa mu buzima bwawe. Haguruka ndagusengere nimba ugomba kubohoka. Kuco wivye nimba utari bwagisabe ko imbabazi, ubanze utangure saba Imana imbabazi, hama twinjire mu mwanya wo kubohoka. Amena. Reka dusenge. Mwami Yesu, uri Imana iharira idaharuye, ndakuretse mwene data hagurutse. Mana ndagusavye umuharire utamuharuriye ku byaha byose yakoze harimo n'ubusuma, yarivye mu buryo ubuca n'ubundi, mu buryo butahurika cyangwa uburyo budatahurika. Mu izina rya Yesu amaraso yawe mubonekeko, maze mwami umaze kumuharira ukamufuta mu gitabo cy'urupfu, maze ukamwandika neza mu gitabo cy'ubugingo. Mana ndacagaguye imigozi yose yo muboha, gukurikiranwa no kwibwa ndavyirukanye mu izina rya Yesu. Mubohore abadayimoni bafise ifuhe, bagomba bakurikirane kijya kintu cyabaye. Mana ndagomba kumuharira utamuharuriye, maze ubicagagure mu izina rya Yesu. Bohoka, bohoka mu izina rya Yesu. Bohoka mu izina rya Yesu. Bohoka. Mana ndasabiye umugisha umuntu wese ari hano. Mana ndasabiye umugisha umuntu wese ari hano. Hari ababohewe imigisha yabo, Mana turayibohoye mu izina rya Yesu. Hari ababoshe Mana, abadayimoni bababohera imigisha yabo, bababohera amamariyaje yabo,
babora ubuzi bwabo, babora amapromosiyo yabo, turababoje mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu funguliwa. Katika jina la Yesu funguliwa. Mu izina rya Yesu bohoka. Ibyamuboshe naho uzi munsi byamuboheye, ariko icyo tuzi nuko tuzi kushoboye kubohora. Mu izina rya Yesu bohora. Mu izina rya Yesu bohora. Wa daimoni wa umuboshe ndagukangamiye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu muvamo, ugande usubire wavuye, maze umuntu w'Imana abohoke. Imigisha imukurikirane, ibyiza bimukurikirane, ibimeze nabi bimuvemo, maze ibimeze neza bikurikirane. Icyubahiro cy'ijuru kigaragara muri kino kibanza. Mwami Yesu, kora ibitangaza byawe. Ni mu izina ryawe gera Yesu. Amen.